ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mu nama umushikiranganji w'indero yagiranye n'abayoboye amakaminuza atandukanye yo mu Burundi, yabahamagariye gushiraho ibisata vyigisha ibijanye n'ivyo igihugu gikeneye. Kuri uyu wa gatatu hasozerewe uruganda rw'iminsi 3 rwari rwatunganijwe n'ibanki y'urwaruka BIJE hamwe n'ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryitaho abakenyezi. Ni uruganda rwari rwatunganirijwe urwaruka ruserukiye abandi mu ntara zose ku bijanye no gutunganya imigambi. Umuyobozi mukuru w'iyo banki akaba yashikirije ko urwaruka na cane cane abigeme n'abakenyezi bakeneye gukarihirizwa ubwenge mu bijanye no gutunganya imigambi yo gushikiriza amabanki mu ntumbero yo kuronswa ingurane. Ku ncuro ya mbere kuri uyu wa kane igenekerezo rya 2 Kigarama umwaka wa 2021 hatangujwe ihayanishwa gurisha ry'igisata c'ivyamwa, imboga n'amashurwe, aho Desire Musharitse arongoye vy'ifatakibanza ikigo c'iterambere ADB yashikirije ko gushira imitahe mu gisata c'imboga, ivyamwa n'amashurwe ari kimwe mu vyotuma Uburundi bwongereza ivyo bushora mu makungu. Ivyo ngo vyotuma igihugu cinjiza amafaranga menshi y'agaciro. Kandi ngo harakenewe ihinduka mu gihugu ku bijanye no kugwiza umwimbu na cane cane muri ico gisata. Nayo Emmanuel Ndorimana, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, yasavye abanyamitahe kwishira muri ico gisata. Inyuma yaho ubushikiranganji bujejwe indero buheruka gutangaza ko abigisha bagera ku 3,000 bagiye gukarihirizwa ubwenge babanje gukoreshwa ibibazo, Ndabaniwe Victor arongoye urunani mpuzamasendika y'abigisha Kosesona ashikiriza ko igenwa ry'abayobozi babishoboye yoba hatarabwa ico bamaze mu migambwe, kubera kubura abayobozi beza b'amashure bashobora guhagararira akarangamutima ari kimwe mu bituma habandanya hibonekeza urugero ruto rw'ubumenyi mu bigisha. Mu ruganda umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNDH yatunganije ko gusigurira abashinga amateka n'abayobozi bakuru baserukira ubushikiranganji butandukanye ibiri mu masezerano ajanye no gukingira hamwe no gufata neza abateshejwe izabo mu gihugu hagati yatewe ko igikumu mu mwaka wa 2009 i Kampala mu Bugande. Urongoye uwo mugwi Sixte Vinyini Muraba atera akamo leta y'u Burundi gushira mu ngiro ayo masezerano, kubera ko abona ko ibiri muri yo vyofasha mu gutorera umuti urama ikibazo c'abateshejwe izabo. Mu gihe kuri wa gatanu hazohimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abagendana ubumuga, kuri wa kane habaye inama y'abafasha igihugu mu gisata co kwitaho abagendana ubumuga, aho hasabwe ko mu migambi ya leta no mu mategeko horabwa ko agateka k'abagendana ubumuga kubahirijwe n'amategeko mpuzamakungu ajanye n'agateka k'abagendana ubumuga yo kwisungwa muri vyose. Ishirahamwe World Vision yaratanze amabati 350 ku miryango y'abatwa yo mu gacimbiri Rusarasi, umutumba wa Mutaho, kugira basakare inzu 36 zubatswe n'iryo shirahamwe nyene ifatikanije na komite y'amahoro hamwe na komine. Ico gikorwa co gusakara izo nzu kikaba catangujwe na buramatari w'intara ya Gitega Venant Manirambona. Ku muhingamo wo kuri uyu wa kane habaye isanganya hafi y'intara ya Gitega, aho
imodoka yavumbutse iriruka itagira umushoferi, imodoka yo mu bwoko bwa Probox aho yari imaze hafi amasaha 4 ihagaze, babonye yihagurutsa yiruka ica igonga inkombe iratembagara. N'umushoferi ku ruhande rwiwe we bwa mbere yarazi ko ari umusuma ayivye, ariko nawe nyene ntiyatahuye uko vyagenze. Ariko Imana yakinze, nta muntu canke ikintu iyo modoka yahitanye. Kuri wa gatatu, mu gihe hatanguzwa inzego mpuzabisata zo kurwanya gufungura nabi i Muyinga, umunyamabanga ntayegayezwa mu rwego mpuzabisata rujejwe kurwanya inzara no gukurikirana ibijanye no gufungura neza mu Burundi, Celestin Sibomana, yashikirije ko abana barenga 4 kw'ijana bari musi y'imyaka 5 n'abakenyezi barenga 2 kw'ijana bari mu myaka yo kurondoka aribo bafise ingorane zo kudafungura neza, aho ndetse bamwe muri bo bagera naho bajanwa mu bitaro. Mu nama n'abaserukira amashirahamwe akorera mu ntara ya Bururi, buramatari w'iyo ntara Colonel Leonidas Bandenzamaso asaba amashirahamwe akorera muri iyo ntara gufasha biboneka mu iterambere ryayo, kandi ngo bokorana neza n'intwaro mu gutanga ivyegeranyo vy'ivyo bakora, anasaba ko amashirahamwe akorera mu turere duke ko yokwagura ibikorwa vyayo bigakorerwa mu makomine yose agize iyo ntara. Nk'uko biri mw'ikete rya musitanteri wa komine Ntega y'intara ya Kirundo, umugambwe seneri uhamagarirwa guhimbariza isabukuru y'imyaka 2 umaze mu ngoro yawo kubera imvo zo gukinga ikiza ca coronavirusi, kandi uwo mugambwe usabwa gutora uwundi munsi atari umunsi w'Imana kugira uhimbaze iryo sabukuru. Ikindi naco, abarongoye umugambwe seneri muri Ntega basabwa kubahiriza ingingo zashinzwe zo kwirinda umugera wa coronavirusi. Dutandukire amakuru y'inkino. Umukinyi w'umugwi wa Flambeau du Centre Rukundo Abdulrahman niwe yatowe nk'umukinyi yigenjeje neza mu kwezi kwa Munyonyo mw'ihiganwa ry'icicaro ca mbere mu mupira w'amaguru mu Burundi Primus League. Akaba yatowe ku bice 42 kw'ijana, ni ukuvuga amajwi 2361, akaba ari imbere y'abakinyi 2 bari bariko barahiganwa. Abo nabo ni Banza Patrick Kanyanga yaronse ibice 36 kw'ijana hamwe na Nahimana Shassir yaronse ibice 22 kw'ijana. Iyi ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza abagenzi banyu. Murakoze.